amazina yiwe bamwita Iremukwishatse Janine. Ni umwe mu bana yavukanye ubumuga ari mu kigo cy'abagendana ubumuga cyo muri komine ya Kiganda. Akaba ari umwana mbere bakaba bamutaziriye akazina ka Bitangaza. Bitangaza kubera iki? Kubera ko ashobora kwandika atagira amaboko, mbere akaba afise ukuguru kumwe gusa naho ariko kumufasha kwandika. Eka koko nibitangaza kuko tuzi ukuntu amashuri ashobora kurambira abana bagacika intege bagahebera hagati, ariko wewe akabageze mbere aho ashobora gukora ikibazo cyo mu mwaka w'icenda kugira ngo ashobore kubandanya n'igice cya kabiri cy'amashure shingiro. Turi kumwe n'userukira urunani rw'abagendana ubumuga mu ntara ya Muramvya. Imbonesha kure yanyu Kumbizi TV yari yishikiye muri ico kigo kugira ngo twirabire ukuntu biko biragenda mu gukora ico kibazo, ariko ku mahirwe make twasanze bahejeje gukora, ariko twaciye twishikira muri ico kigo. Araheza aratuyagira ibibazo bamaze gukora. Mwakoze mate. Yego. Mate ni icyongereza cyo mwakoze iki? Bakunzi ba Kumbizi TV, muti none Janine Iremukwishatse batazira Bitangaza ninde? Ni umunyeshuri yiga mu mwaka w'icenda mu mashure shingiro, n'umunsi akaba ari karakora ikibazo kizomuha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro. Akaba yiga kuri Ecofo Kiganda ya kabiri, ava mu ntara ya Ngozi. Mwiyumvire namwe ibirometero bitandukanye intara ya Ngozi n'intara ya Muramvya. Akaba aba cyo kimwe n'abandi mu kigo cy'abagendana ubumuga kiri muri komine ya Kiganda. Umuntu nk'uwo rero aragira intambamyi, ahubwo akaba ari n'ibitangaza kubona nyine nkuko bamwise Bitangaza yarashoboye kubandanya amashuri akagera nk'ahageze gukora ko nkuru cyo kimwe n'abandi bana. Kuvyerekanye n'ubwo buzima bwiwe rero bwa misi yose, tukaba twarashikiye umuyobozi w'icyo kigo kugira ngo atuganirire muri bimwe mu bya misi yose biranga uwo mwana, intambamyi ashobora kuba afise mu muryango canke ahaherereye zigatuma atashobora kwiga neza cyangwa ngo abandanye nkuko avyifuza naho afise umwete. Amaze guheza igice cya mbere akazana nyene ibyavuye mu ntuzenye muri ico kibazo, resultat ntizari zishimishije cyane. Mu gice cya mbere nuvuga ko byari mitenda, ntibyari bishimishije cyane. Hanyuma ubu mu gice cya kabiri ho urumva yateye asubira inyuma cyane. Rero aho twese twari bagije ikibazo, ndabaza nabo nahasanze bamureze iyo myaka yose, avuga ati ukuri yariga kandi akazana amanota meza. Ati warabona ko akora nyene neza nk'abandi, malgré ubwo bumuga bwiwe nyene yandikisha ayo manota nayo nyene atanapanze neza, ariko yaragerageza uko ashoboye. Mugabo buri mateye asubira inyuma. Kumutera asubira inyuma rero inyishu ntiturayitorana twebwe. Ubu rero turindiriye muri konkuru ariko arakora nkaco kimwe n'abandi, kandi urabona ko yiteguye neza. Nukuri yaragerageje kwitegura uko ashobora kose, kandi twaratanze impanuro nyene, turamuha impanuro. Turabona ko nihaba hari n'abagenzi batatomoye cyane kumure batari bumufashe cyane, yobashira ku ruhande mbwa akagerageza kurondera nk'umugenzi bigana, uwo bigana abona yishoboye nawe nyene mu bwenge ko yoza aramufasha. Ibyo arabitwemerera. Rero twizeye umusaruro ngira ngo muri iki gice nyene ariyo konkuru nyene bariko barakora, birashobora guhinduka ugasanga yakoze neza. Rero umwana agendana ubumuga
nk'umwana agendana ubumuga nk'abandi mugabo bwiwe ari special ni kuri yaragerageje gukurikira ivyigwa neza yaragerageje gukurikira ivyigwa neza mugabo rero mu kirundi bavuga ngo karahara umwana ntibacura bishoboka ko kumbere n'izo ntambanyi n'izo ngorane afise mu ntuze nyene mu uko kuzarasubira inyuma nyene mu nyene bishobora kuba biva nabo byigana usanga nimba bigana abana bakomeye bagomba ko ariko cyareka abura nta kuntu bashobora kuba bavuga ati baramushire usharika oya abana bacu abandi bana barabakunda cyane kandi uyo mwana urumva no mu kuza ku ishuri ahubwo aza gutogana hariyo bishika abo ngaho bakaba ari bamutwara ku ishuri ariko kenshi ndabona ko agiye ku ishuri uza usanga yagiye gutogana yaje gutogwa nabo bigana ariko cyane bakunda kumuzana hageze gutaha rero baramukunda cyane nkuko bakunda n'abandi bana bose nuko kumbure mu mwanya bataza gutaha muri ngaho uza kubona abana baje barasunikana n'abandi bana bo mu mihana nyene bigana abenze babo barabakunda cyane nta mwana sindigera mu gice kintu nta mwana n'umwe binuba ngaho mbega mu bundi buzima busanzwe bw'uwo mwana asanzwe abayeho gute avahe abayeho gute muri make uyu mwana ingena iyava ya mu Kingozi muri zone Mubuga niyava rero sinubwano ava muri famille mu muryango nyene ukenye nkoro no kurata cyo bigejeje ko mbega ishuri biramworohera gushika ngaha bigenda gute ntibimworohera na gatoya kuko misi yose nitwe tuza kumudeplace agiye mu kiruhuko nitwe duhagurutse imodoka tukamutwara avuye mu kiruhuko niko kuko nyene niko kuko nyene turaza nko muri iki gice twaravuze tutireka tuvugane n'abahari nyene Ngozi tumubajya basize imodoka ntonto neza bagira nzego abo bafisari transport koma turarondera umuntu azinanye n'umushoferi umwe amubwira tuti genda dutorere umwana hanaka umuzane gushika mu bukeye kuko hariho n'ubundi ahitanwa mu Kayanza nawe nyene ari Christian memeka turamubwira tuti uza umwe umudutorera Ngozi ahanaka uwundi yari uyoye Kayanza Janine uwundi nawe umuduhitanire mu Kayanza natwe uza gusanga twaje kubategera mu bukeye ni gutyo tubigenza aha niho ntibikunda mbega nk'ishuri mwebwe biraborohera murafise ababafasha cyane bigenda gute twe kugera ubu nukuri nta kare hari ikigo cyari gifite abafasha nk'abo ntabo niswe nyene twikoka ko nyene tumenye icyo abana ngo baragute baramuka gute kugira ngo rimwe na rimwe haraboneka nk'umugira neza ukabona akazana n'imifuko y'umuceri ubundi ugasanga arazanye nk'udusabuni kure na kure naho nyene ariko si ibintu uvuga ngo hari umugira neza ariho nyene ngo agumije ko nyene nk'abarezi mwatubwiye yuko umwana mumukurikirana neza ukuntu n'umuzariko arakora ikibazo kugira bikunde abandanye ikibazo yoshobora kugitora canke atagitoye naho agashobora gusibira kazobandanya muri kazoza ubona kugira ngo abandanye yiga neza uwo shaka kumushyigikira yomushyigikira mu bikinyamukuru ufatiye ku ntambamye yo bafise zituma ukwiga kudatera imbere neza ubwa mbere ubwa mbere intambamye kuri tugenyamukuru tuba mu ntunge mbaze mvuge ku byerekeye intambamye twe tubona cyane cyane urabona ubu turashima leta ubu iratanga guhimiriza ko abana bagendana ubumuga byiza bofashirizwa mu miryango kubera ni benshi mu gihugu ibigo ntibishobora kubakwira bose narijya nyene urumva hariyo ngorane y'abagira neza
abana badushigikira nyine bagiye baragabanuka cyangwa bagaheba rwose. Rero ko leta rero ihimiriza yuko umwana wese byiza yofashirizwa muhira. Urabona naho baba bari ngaha abatuvuge bagiriwe bakwegene by'uko barashitse ngaha na bitangaza rimwe nuko nawe hageze ko ajya muri famille asubira mu muryango yumva ko yorohewe no gusubirayo atabanza kwibaza ngo mbega hajya abantu niyo nkeneye ahonja nkenera umunterura kandi murabona nyene tubivuga uko biri ubuzu bwa sugumwe bwo mu Kirundi murabuze umwana ntabitangaza ashika yibutse umva ko ari kibazo. Rero twebwe intambamyi namukuru nuwo kwifuza kudufasha kumufasha nuko yumufasha akaboneka bomubakira akazu k'abavyeyi nawe nyene arimo akazu keza naho katoba ari kanini, hanyuma gutyo bagashobora no kumubakira n'agatoilette yubakishije isima n'amatafari. Hariho uburyo babikora abafundi barabizi. Umwana nawe umutwara kumuterura bamuteruye bakamenya ko bamutereka ahantu heza atagorwa cyane kandi utamenya n'ikintu kiguma kimudegrada kimukura agateka. Twebwe icyambere n'ukuri tube turaretse n'ayo mashuri. Icyambere twifuza yuko dufasha cyangwa uwo n'uwo bafise icyo ashobora guterera yoterera muri ubwo buryo. Kandi woshobora gusanga psychologiquement hari icyo umwana yungutse. Yego. Kugira ati muhira ndahakunda kandi ni byiza. Nzotaha numva ndi merewe neza ku mutima kuko ibimfasha biriho ibyo nifashisha biriho kugira nanjye ngumana agateka nk'umuntu. Bakunzi ba Kombizi TV turacari kumwe n'uwo tubandanye ikiganiro cacu. Murahejeje kwiyumvira zimwe mu ntambamyi Janine bataziriye bitangaza ashobora kuba afise cyangwa uko asanzwe abayeho naho yagerageje akaba ari kariga agashika mu mashure yisumbuye kandi yifuza no kubandanya. Kuri aha tugeze none wewe cyakukoze ku mutima ni giki? Inyigisho hakuye ni yihe? Muzobyandika mu makomantere. Turashaka no nimero ya telefone rero muriyumvira ejo azokwiga amashuri azoheza mbega azobaho gute ubuzima n'uwo mwete wiwe afise kwiga amashuri. Mama Valerie Nijimbere asanzwe ari umuyobozi wa kino kigo cy'abagendana ubumuga cyo muri komine ya Kiganda yatomeye ko hanini mu ngorane nyamukuru zishobora kuba ziva mu muryango abayeho, ko ashobora kumwitwararika mu byangombwa mu kwitabara canke ibindi bituma ubuzima bw'umuntu yisanzura, ko umushigikira yo mufasha akabanza agatunganya muhira iyazava gutyo hanyuma akazofashwa mu buzima buzokurikira igihe azoba yaramaze kurangiza amashuri. Ariko ibyo byose bishobora gutegurwa muri kino gihe nyene akiri ku ishuri. Cyo kimwe rero n'urundi rwaruka kw'abagendana ubumuga baba muri kino kigo twasanze muri icyo kigo nyene. Twaciye tushima kugira ikiganiro ciyaguye na Mama Valerie Nijimbere asanzwe ariwe ajejwe ubuzima bw'ubwo rwaruka rugendana ubumuga ubuzima bwa misi yose bwabo. Yatubwiye ukuntu icyo kigo gitunganijwe, ukuntu bakora, iyo abacitura baza bava igitigiri n'icyo babafasha eka uko bigenda. Nahanyu rero ho kubandanya mukurikirana mwongera muza murashima, mwongera mushobora namwe kugira icyo mufashije kugira ngo abafise ubumuga butandukanye n'ibyo twese dushobora kuba dufise ubumuga butandukanye mbwa ugasanga burasumbana. Ufise rero icyo ushobora gushikiza
uyu canke uriya kugira ngo bibanye n'iteka Imana imaze kugutera bavuga ngo tuze turashima urashobora kubikora nahawe rero agatimanama k'ibyo kakubwira n'ibyo kaba kakweretse kugira icyo ukoze kugira ngo runo rwaruka rushobore kumva nabo rwisanzuye babandanye biga neza. Turabandanya n'ikiganiro cisanzuye na Valerie Nijimbere, umuyobozi w'ikigo c'abagendana ubumuga co muri komine ya Kiganda. Murashobora kwidondora bariko badukurikirana? Je nitwa Mama Valerie Nijimbere, nkaba njejwe iki kigo kandi umuyobozi wacu. Yego. Aha rero abana twakira n'abana bafite ubumuga butandukanye cyane. Hari abafise ingorane z'amaboko, usanga kumbura umwana yavutse adafise ukuboko kumwe mugabo ukomeye. Hari abandi batagira amaguru mugabo bafise amaboko. Hari abandi usanga yagize icyo twita hemiplegie, usanga amuganye uruhande rwose rumwe, ukuboko n'ukuguru bikajyana. Abo rero barimo abakuze, harimo n'abantu bariko baragira mu buyabaga, hakabamo n'abana batoya. Ubwo bumuga bagiye barabusangira. Yego, mbega hari abigeme bangana gute? Hari abahungu bangana gute muri kino kigo cyane? Abahungu ni 34, abigeme ni 40. Yego, bose bariga amashuri bimeze gute? Bose bariga amashuri, hari imigwi ibiri. Hariho igitiri cy'abana 14 biga imyuga ngaha. Yego. Abagendana ubumuga biga imyuga hanyene muhira, ariko ikindi gitigiri kinini biga mu mashuri adukikije ngaha nyene kwa Kiganda. Harimo abana bato bafise nk'imyaka 10, bafise imyaka 7, 8, 9. Hakabamo n'abakuze rero uko amashuri nyine akurikirana tubafisemo. Yego. Hari abiga muri Ecofo, hari abiga muri lycée Kiganda. Mbega biraborohera gukurikirana abana babigeme n'abana b'abahungu baba mu kigo kimwe nk'iki naho nyine basanzwe bagendana ubumuga? Yego cyane biratworohera, kandi babanye neza. Hanyuma inyubako zabo ziratandukanye, bahurira muri etude yo ku mugoroba n'ayandi masaha, hama bagahura kandi bahurira mu gusenga, bagahurira no muri refectoire bagiye gufungura. Rero ntacyo ahanini mugabo uraza harugwaruka munoze mu kirundi bavuga ngo babwira gute ifuku ngo utosora ifuku yabizamo katse mu jisho. Yego, none ntibatugoye cyane. Yego, muri aba kino kigo cyanyu mwarahejeje kwakira tuvuge ibyo bitigi mufise cyane muza murakira uko umwaka utashe? Turakira uko umwaka utashe, mugabo ubu turi n'ikibazo. Turafise amademande, hariho abasabye nyine ko twobakirira abana, ariko ubu dufise ikibazo cy'uburaro buraga cyane, buraga kugera ubu abo dufise barafise aho baryama. Ariko turabona neza yuko nk'ubu abo tuzokwakira muri 9 bashasha turabona tudashobora kwakira nk'abarenga babaye benshi ngira boba nka 4. Ariko abasaba kuzana ni benshi, kuko ahanini abana basaba kuza ngaha nabaza kwiga, kuko usanga abana bagendana ubumuga bafise ingorane yuko kuko ababyeyi bahora bagiye kudusaba bahora babitubwira, usanga hari ababa amashuri aho baba bari kure y'amashuri.
ugasanga rero umwana ntashoboye gutambuka ngo ashike niyo yigoye nyine bishoboka ko agenda nyine aratambuka nyine mu ngorane agiye rimwe kabiri ntasubira cyangwa tugarutse gatoya ku intambamyi mugira nyamukuru ngaha zo gutunganiriza urwaruka rwose mufise mutunze basanzwe bagendana ubumuga n'izihe ingorane nyamukuru dufise ngaha cyane cyane nizo kubafungurira ariko ni ingorane nyamukuru kuri bamwe ni ukubaronkera ntuzenye no kubaronkera ibikoresho nsubirira mubiri cyane cyane nk'amaproteze n'izindi apareye zifasha nyine gutambuka rero iyo twituye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bahora bafasha mu byo bashoboye ubu barahetse kutwemerera proteze z'abana bashika 4 ariko twaragize komande baratwabasha kuko kuri senari Gitega ikigo kizikora ko bashobora kuzikorera abo bana rero bariko barazikora ariko hariho na PHB nyine yaho ifasha mugabo ngo baratubwiye yuko batagifise uburyo bukwiye proteze ntari byo kuvuza abana ntari mwotera kamo akahe ariko badukurikirana wogira icyo ashobora gufasha cyangwa iyo bafise umutima wo gushigikira bino bibondo muri ko murakurikirana kugira ngo nabo bashobore kwumva bisanzuye bige bagire ubuzima bwiza ahanini iyo hagize uwo kumva nyine aka kamo nyine turiko turatera akumva nyene yuko afise umutima wo gufasha ahanini turifuza abantu bodushigikira kuvuza abana cyane cyane nico kigoye kandi kizimvye cyane ibyo mfungurwa natwe turirukanga uko dushoboye turarima ibyo dushoboye bikunganira tugakora n'utundi ku ruhande nyene dushobora gufasha kunganira ariko ahanini cyane ikintu kitugoye cyane nicyo kubavuza hari n'uwuza afise apareye mugabo mu mwaka ukamuca usanga iraheze iyo rero kugira ngo ushobore kuza kumugurira iyindi nshasha bizimvye cyane aho rero niho uwo dufasha yororesha uburyo hiyo tugarutse gatoya ku bijyanye n'ukuntu mukurikirana indero yo guharuka cyane cyane bagendana ubumuga tuje mu gihe igihugu cyacu kiba kiratunganya ku nkuru mu mwaka w'9 aha rero twari dufise amakuru y'uko ariho umwe mu bana bagendana ubumuga ari muri kino kigo umuyoboye asanzwe ari umusangwa butaka umaze kuraba ukuntu yoba yarakurikiranye inyigisho guhera ukuntu muri ko mwamufashije agashika ahashyitse ahagera ku rwego gukora ku nkuru n'abari mu mitumba batera amashuri hagati mwebwe nk'ikigo mukurikirana mwiyumva gute twebwe dukurikirana abo bana ariko na cyane cyane uyu mwana Janine bamwe bamwise bitangaza mugabo izina ryiwe ry'ukuri ni Maria Janine ire mu kwishaka uyu mwana n'ukuri ni bitangaza nyine twese turabona yuko ari bitangaza ukuntu yakurikiranye ivyo vyigwa kiga kuva mu mwaka wa mbere ubu akaba ashyitse mu mwaka w'9 aho ariko arahiganwa n'abandi muri konkuru turabona neza cyane yuko n'ibintu biturengera biratunezera biraduhimbara cyane kandi tukabona ko naho mu bice biheze yoba atakoze neza cyane ariko hajya kugira ava mu wa mbere ashike mu w'9 nk'abandi urabona ko yagize umwete udasanzwe kandi biraboneka ko ashaka kwiga biraboneka ko ashaka kuva hari yigirwa imbere rero tukabona neza yuko ari umwana yoshigikirwa
yoshigikirwa n'uwo wese yumva afise umutima nyene mu kurangiza mu bana umwanya munini n'ubwo rwaruka ruriko rurakurikirana amashuri mubona umuntu ashigikiye umuntu agendana ubumuga aba akoze igikorwa cyiza ni kibe cyiza ngira n'inshuro ijana ushigikiye umwana agendana ubumuga n'ukuri ukoze igikorwa gihambaye cyane n'imbere y'Imana n'abantu na cyane cyane ko muri iyi myaka cyangwa mu myaka iheze mugabo baracyariho abafise uko biyumvira ku byerekeye abana bagendana ubumuga. Hari ababona ko ari imikoshi umuntu abyaye umwana mugaye ari imikoshi mu muryango, ariko si byo na gatoya. Iyo mentalite rero niyo dutegerezwa kugira, nicyo gituma aba bana tubita ko nyine tukagerageza uko dushoboye kose turagwana ijoro n'umutaga kugira ngo bashobore kwiga neza ntibafyinate, kuko Imana yarinze bashikana ngaha kandi bakaronka n'ibibanza muri ayo mashuri, kandi atari ko babironse gusa ngo nuko bagendana ubumuga, mugabo kuko babikoreye baba bafise amanota yo kuhiga. Rero abo bana ni byiza kubashigikira kuko bica bituma turagerageza kubasigurira abantu bagendana ubumuga bashitse kure mu buzima, kandi ugasanga bariko baragendesha ibintu bihambaye mu buzima bwabo muri sosiyete. Rero natwe tubahimiriza gutyo tuti namwebwe muzoshika kure nimushire mu umwete mu kwiga. Rero abo bana abo dufise tubona hafi, abo dusanzwe dufise turabafatanya, turabashigikira kandi tukashaka ko botera imbere kugira n'abandi banyegezwa mu mihana bashobore kubona yuko abavyeyi babo babone yuko bwa bundi n'abana bagendana ubumuga barashoboye, bafashijwe barashoboye nabo n'abana nk'abandi. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Ndagijimana Dieudonné arongoye urunani rw'abagendana ubumuga mu ntara ya Muramvya, akaba nawe nyine ari we yanatumye ibonesha kure yacu ariyo yanyu yishikira mu kigo c'abagendana ubumuga c'Ikiganda. Twamuganirije kugira ngo nawe atubwire ukuntu yisangiye bitangaza ku rubuga mu kazi ka misi yose mu byo wajejwe hariho gutera intege abagendana ubumuga canke kubashigikira mu bindi baba bakeneye. Reka nawe atubwire muri make icyo yabonye n'icyo bategekanya gukora mu runani rw'abagendana ubumuga, nimba ari ibyo bazosaba bagafashanya n'abandi kugira ngo bagire icyo baterereye abo bana bariko barakurikirana amashuri basanzwe bagendana ubumuga boroherwe gusumba. Umutege yompe. Bashaka kwidondora ariko baradukurikirana. Ego, iyo nitwa Ndagijimana Dieudonné, kabanserukira urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu ntara ya Muramvya. Urunani rwitwa IPHP, Union des personnes handicapées. Ego, tubasanze mu kigo c'abagendana ubumuga kiri muri komine ya Kiganda. Mbega mwaje mu biki? Twaje kuraba hariho umwana agendana ubumuga bw'amaguru, amaboko, ariko yandikisha ukuguru, andikisha amano mw'ishuri. No munsi yariko arakora ikibazo konkuru nationale abandi bana biga muri Kiganda. Ego, mbega mwebwe iyo mwumvise umuntu agendana ubumuga ku rugero nk'ubwo ashobora kwiga agashika yaho agira aho gukora ku nkuru kugira ngo abandanye ayandi mashuri, mwiyumva gute nk'abagendana ubumuga? Twebwe abagendana ubumuga tubonye umuntu agendana ubumuga nawe akora ibindi abantu bakomeye bakora, biduha iteka, tubikereka umuryango w'abagendana ubumuga, ukerekana leta y'u Burundi, ukereka n'urwaruka rundi ko agendana ubumuga nawe ashoboye kwiteza imbere, ashoboye kwiga, ashobora gukora ibyo abandi bose bakora. Ego, nibaza ko ari muri iyo ntumbero nyine mwishikiye ku kivi kugira ngo murabe ukuntu ariko arakora canke mu mutere intege. Yego, tumaze iminsi imbere tugendera abagendana ubumuga, nacyo tuba twishikiye ngaha kuko twari tuzi ko hariho umwana agendana ubumuga yandikisha amano, umwana w'umwigeme
yarisha amano ariko arakora ku mu bandi nicyo gituma twe twabishikiye ku kivu kugira ngo turabe koko ko nawe tutera intege ishuri abone ko n'abagenda n'umuga nabo bamushigikiye. Ego mwamubonye ni umwana eka umunyeshuri mu bandi kandi ikibazo ariko aragikora nk'uko bigenda. Murabizi rero yuko hariho n'abandi bashobora gukira amashuri hagati ntibayabandanye ariko wewe ariko arayabandanya nk'ubuserukira abagendana ubumuga mu ntara ya Muramvya ari muco twokwita zone ndagisiyo yiwawe umusabira iki mu runani IPHB cyangwa abandi bashobora kubishobora kugira ngo uwo mwana ire mu kwishaka Janine azoshobore kurangiza amashuri nk'uko abyifuza. Ego twavuganye n'umuyobozi w'ikigo Master twavugana intambamye afise by'amwana yatubwiye cyane ko agira intambamye kujana muri gashike ageni konjuruko n'ingene ashobora kubaho mu mico bifate haba inyubako yaho y'umuryango wabo ko afite ingorane cyane umuryango wabo hama vyerekeye urunani rw'amashirahamwe y'abagenda muga tutegerezwa gutanga raporo natwe uko twabonye ivyifuzo badutuye tukavugana n'abarongoye urunani w'Ingozi asanzwe ari umwana avuka Ingozi zone ya Mubuga tuzovugana n'abarongoye urunani Ingozi nabo bagira ico bafashije na cyane n'urunani rwacu kugire ico nterereye ntange raporo kugira ngo abo baraje mufashe umuntu mbere yo kujya mwana abona acyari muto kandi ari umwana ayandikisha amano ari iteka rikomeye ku gihugu ari iteka rikomeye ku runani rwacu ari iteka rikomeye ku bagenda n'umuga na cyane ko twifuza ko abagenda n'umuga nabo bagira kazoza keza bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere n'igihugu. Murakoze cyane. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku iherezo ya kino kiganiro kuko ntumwadutije amaso mukaraba amasanamu twabateguriye mukongera mugakurikirana n'amajwi twaba bumbishije. Insamizi yanyu imbonesha kure yanyu Kumbisi TV irabashimiye cyane ko twigore mudasiba kugira kudukurikirana twagira tubasabe rero kino kiganiro wewe wagikurikiranye kuva mu ntango gushika ku iherezo ugisangize abandi mu kugira partage j'aime na commentaire hama no gufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu aribyo byanyu bibandanye bibashikira ku mwanya kandi bishikira benshi bashoboka. Murakoze tuzosubira mu bindi biganiro by'ubutaha. Turabakunda cyane mugire umunsi mwiza mugiraho muba mwubahwe. Murakoze.